Bakunzi ba Woman TV turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro cyacu cuno musi. Abadukurikirana mwese yo muri abari mu Burundi, abari muri Afrika mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari ku isi yose turabaramukije cyane gose tubagira ko tubakunda kandi tubanezererewe cyane ingene mudutera intege mu kuraba ibiganiro vyacu. Uno musi rero kaze tuyage no musi tuyaga kintu gikomeye cyane kiza kwenteresa abantu bose, abadamu, abigeme n'abagabo. Uno musi mwese muraronka tuza kuyaga rero kuko uno musi twabateguriye kubayagisha ingene umuntu ashobora kugira isuku akoresheje icamwa gisanzwe. Icamwa dusanzwe tugura mu isoko twese kandi kizimbutse cyane gose. Hamwe umuntu wahura ucahamande yiwe ukatugira gutya kuzuru kubera ukuntu ariko arahumura canke akamoto ariko ararekura. Uno musi turabazaniye umuti kuri Woman TV, turabazaniye umuti. Uwo muti nico camwe ukoresha hamwe urenganye mu bantu bavuga wow, canke bakagira umuntu sava nta kibazo ateye muri societe, nta kibazo ateye haciye kubera uba wakoresheje ico camwa. Ico camwa rero sinikindi ni camwa bita indimu. Indimu rero uburyo butatu ushobora kuyikoresha wahora ufise ukuntu umota nabi cyane cyane no mukwaha canke mu maguru bamwe bambara ibirato bakamota nabi mu maguru, mu birenge. Turababwira ingene ushobora gukoresha indimu hanyuma ibintu vyo kumota nabi bigahera, basigara uca mu bantu umva uryohe uri à l'aise nk'umuntu nyene amota neza ari normal. Okay, kaze rero uburyo bwa mbere ushobora gukoresha indimu nuko uwofata indimu ukayikatamo ibice bibiri, hanyuma ukatufata kijya gipande, ni gipande canke gisate, ugiye koga ukagisirita ngaha mukwaha, ukagisirita gihe cyose ugiye koga. Hanyuma ikindi gice kiba cyasigaye ukacugisirita musi y'ibirenge ku maguru, ukagisiritaho musi y'ikirenge hose ukagisiritaho. Wahora umota nabi mukwaha, wahora umota nabi musi y'ibirenge hamwe ku ibirato abantu bacagira. Ndaguhaye umuti uzokoresha indimu, umviriza mu ndwi uzoyikoreshe gatatu, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu. Ubikore ukwezi kose. Uzoshuza ngaha kuri Woman TV tubwire vya bintu vyarakunze, vya bintu nivyo twarabigerageje, twarabibwiye abantu benshi kandi barabikoze kandi twasanze arivyo. Nico gituma natwe rero uno musi tuje kubibabwira na cyane cyane abakunzi bacu mumenye gukoresha indimu kugira mwimotere neza. Ubu nta muntu uzocahamanda avuge ngo ragwaye nimba ari igikakwe. Igikakwe murakizi antuka sineza nukuri sineza. Turabahe rero umuti ni camwa bita indimu. Ukwezi kumwe uzoba watangiye kumera neza, hanyuma uko kwezi guheze uzocuza urakoresha rimwe naho ukoresha rimwe mu ndwi ubishatse, rimwe apana cyane. Dusanga uri umuntu amota neza uciye mu bantu avuga sava. Okay, uburyo bwa kabiri rero umuntu ashobora gukoresha indimu kugira amote neza ni urafata indimu icyo bita gommage. Ngira bamwe barayumva, ni umuvango. Urafata indimu ukayicanga n'isukari, hanyuma ukacugira gommage cyangwa umuvango, ukacuyisiga aho hantu umva hamota nabi cyane cyane. Ndiko ndavuga mu kwaha no musi y'ibirenge. Ufata ibiyiko bibiri by'isukari, ukacufata n'indimu imwe, ugakanyiramo ujya mutobe w'indimu muri ivyo biyiko bibiri by'isukari, ukabicanga bikanwana sawa. Ukaca uvyisiga ngaha mu kwaha hose, ukaca uvyisiga no musi y'ibirenge, ni gommage. Haci iminota 30 ukaca uvyoga. Naho nyene ubikora kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu. Ubikora inyuma y'ukwezi uzocuza ngaha kuri Woman TV wandike commentaire uti wow, nahora mota nabi ubu mota neza, ubu nciye mu bantu nk'ibirato sava.
Wow, akona kajede ka kabiri tubabwiye kuri Woman TV, nta kintu na kimwe tutazobabwira gituma mumererwa neza, gituma mumota neza. Nimibagire ko ari televiziyo y'abakenyezi. Okay? Ikintu rero cya gatatu twababwira nuko ufata indimu. Ubu n'uburyo bwa gatatu ushobora kwirukana burundu akamoto kabi. Uburyo bwa gatatu ni gufata indimu imwe ukayisuka mu ndobo y'amazi, ukayikanyira mu ndobo y'amazi, ajya amazi ubugira woge. Turumvikanye? Indimu imwe ukayisuka mu ndobo y'amazi, ajya amazi ubugira woge, hanyuma ukacugenda koga. Navyo nyene ubikora kwa mbere, kwa gatatu, kwa gatanu. Gatatu mu ndwi. Inyuma y'ukwezi zocuza kuri Woman TV tubwire mwaratubwiye umuti mwiza utuma tuguma tumota neza, tuguma tumeze neza, duciye mu bantu twumva ari sawa. Bamwe bahora bakuri birato cyane cyane abagabo bakumva kano canke abakenyezi bambaye ibitenge ngaha kaza wumva umuntu aguciye hamande. Oya, ivyo tuko turabisezerera, ivyo turabisezerere niki cyamwa bita indimu. Dukoresha indimu rero. Indimu ziraboneka mu masoko, indimu ziraboneka ahantu henshi duca. Indimu ni cyamwa kitazimvye cyane, urashobora kuronka n'indimu y'ijana ya 200 canke ya 500 francs. Ni kintu kizimbutse cyane gishobora gutuma tumota neza. Abantu rero bakunda kugira ama allergie. Hari abantu bagira ama allergie, ari umuhwa cagira allergie, ari umwemba cagira allergie, avyisize ngahina nasa kayisiga ngashagira ama allergie. Abo bantu bari sensible cyane ku ma allergie barashobora kuvyihoza kubera umubiri wabo nta ubizi. Ego nubwo buryo butatu rero twari tuje kubabwira uno munsi mwokoresha kugira mu babantu bamota neza, bahumura neza, umuntu abaciye hampande aho yahora yumva akantu katagenda neza, aho yarumva ibintu bitagenda neza kuri mwebwe. No musisura bibabwiye kuri Woman TV ko dushobora gukoresha indimu icyamwa kiri naturel tugura mu isoko kandi kizimbutse, hanyuma tukamota neza. Kona ka astuce tubabwiye kuri Woman TV. Bakunzi bacu nukuri turabaryoherewe cyane gose, kandi turazi ko muza gupartage kino kiganiro ku bantu benshi bashoboka. Iyi link muyiha abantu benshi bashoboka, hanyuma mubwira ama commentaire, turakeneye ama commentaire yanyu. Hanyuma bye bye, murakoze cyane gose.